gitoki muna mutama yatevye kwera. Yo madam. We madam. Namubonye. Nihoraba. Yaguhaye angahe? Ibihumbi 30. Indege. Reka sha madam. Ahubwo rero. Mugabo rero. Tugejeje kuraba neza. Warabonye ko twungutse. Raba ko gatumba kwaze kiye urabe neza. Ubu unyera ubwatsi hajya. Oya rabi nkarabi. Inka nkazosura kumva isubiye kwabira. Uje uraba no kwaze kiye nyine batumara amazi. Byarambabaza. Ubu rero. Amateke hajya guma yeze. Ubu nituwe cyo gufungura. Ubu rero mbere. Nakagatebe kagoro nako kasha ko kameze nabi. Ubu kagasereye hari hepfo. Kagiye gusiba. Tuhuja kugasibura neza rero. Ibitoki. Zere nkakume kwa wa mugabo hariya kwa mbe yitwa nde? Zekiye. Okesha. Aho urakozesha. Ahubwo rero reka turabe tugire mbangu. Ahubwo yatevye. Bokoma yamara. Isi yaremerewe. Ukiona kiri mugosha. Mukawani. Ahubwo rero. Cyakubwiye gahitiye kanjiye kwa Mungu. Ahubwo yene. Itemivureke. Baragiye mutama. Hose. Mutama Yohani ibintu yankoreye gasupari. Gasupari mena avuga ngo Yohani nayo ko Yohani ni wawe. Womvuga. Jewe mbisha nawe ukore. Utubifurire ngo tubifurire. Menye kwifurira gasha. Ako nabajana shiki. Ayo nabonye. Yevugisa ngo nabarozi. 30 ngo manda guhereza ubunye. Simba ndabiguhaye nanje mbana nabikoreye. Mbere. Twena madame. Tuja gufata mu rimwe. Madanda we. Ahubwo nanje munyigisha umukore n'abana bose kuko nje ndabona tuzavuga mu kuzijya igitoki kirareye reka tugicire ndabahereza amafaranga. Okay. Reka niho kwahinda bashahume kwandika umutwe. Nashaki kandi naho cyari umuntu mwobashe hura. Nomaje nukuri kwimana n'amabantu ataguru ibi bintu nibiki yo abani baba bashe namwe bari baciye cyahigesera ngo nigisereke niho hatereye gutinduka gasupari nibi karabaye babwira bibaye hamwe bari bagize ngo nibyabisereke raba ko tahereye oya ahanye ni mikoba ko bazibira bakupira utumva abani babarotse none nyamukore nyene yari yagiye mu kaguriro ntazi ko tuhava turara hanze mumwonga ivyo yatahi ngo muraba babarozi banyu abarozi ibyabaye muri mubeshera haka hepfo yabisereke irihe hengi yarafuriye nabipfuriye nico gituma ahubwo rero ni babarozi urama kayibona ibintu bashara aratuma hewe nguri yarate ibi bintu biri kwa gasupari ibi kuko gasupari wasubi reka gasupari ungeza ahantu ku buryo cyose numba mbere ndagutanga mu butegeko bagufunga ibiro zasigiyeyo ama wafurira niho hahereye gutinduka urabona manda kubwire nyene wishekane neza kugira akoronome hama yo kumeho yo ukira gacivye wabonye urahaze gitoke naye nkuye kwa Yohani none batamuroga yakuvuga ngo nuburu ndakwereka urabona hanye ni imivurega tuzacakuri kada kanopera nyene niko kaba gakenewe ngaha nyene kugira ibitoki biri tata wanje amabarabara tuyemere bari kuyaca bijasi navyo ruteramo se biza gutera guhundanganya urate mwizoki wanje ngene baraye bahagize ba Yohani aje wewe gucandagucako n'inkeshi bigaburira inka iyo nka yawe imbiri hekorona maraje ntibagiroze nkashaka kugira amahoro nyakugira imana amahoro neza mbona ata amahoro gasupari oya amahoro nandi gasupari twariko turamubwira yigira intumwa agutwamuhanura yigira intumva oya nukuri je na basha gasupa sabu ya miserege yose warafuriye ibiti murabona ko warandaguye bifuriye kubera nabifuriye kugira ngo icongo ryaguke umunsi w'inama we wambwiye ngo uzoca ubifurira ndakubwira tuzobona ingaruka mbi yavyo ubu nturi kuravyibonera jewe nukuri urwo ruyaga rwazana nyaha nagumva ndi hariye fo bararumva rugiye ngo senze ko inzu yanje
yo erega se naravye inzu nagumye ntamarirwa aye amabati ashika nka ntatwawe 18 amabati ashika nka 18 yose aragiye twatwarage twatahiye mu mwobo ubivuga urabizi tworeka gutahira mu mwonga gutatigira c'imikobeko none mwako mugwa muvuga ngo iyo mikobeko muhayagiza musubira mwaho kwari mwe bantu ugira iyo ndayica nkatera kwa ruti mwazana kwa kwatsi ubu ntibikuru bija ijahe kasha yoja kandi ubona yagurutse ni he none haba hasi ni babarozi banyankaje wagombye umuyanza kwigira intako nkubona je nakuhinyura kuviye inyuma aharaho nta n'amasahari gasupari je nagomba ndakubwira iki kintu uravye kwa Yakobo ukuntu hameze Yakobo nabonye ntibamurora nta burozi na bukeyi burimo ntusubire kuvuga nabi ugumutu mwikoma ku bantu ngo bakuroze niyi mikobeko wafuri urandana bya biti bateye kuko bijya biti byari gufasha gukinga umuyaga ijyanzu yawe ntiguruke imikobeko ari gufasha gukinga inkukura iyi si yawe ntitwawe urabona imirima yose ihereye mu mwonga ahubwo rero gasupa reka nkwereke ko abantu dukundana kuri no mutumba wacu abayanza tugomba tugufasha dusubire imikobeko aha hasigaye naho ntihatwaba hanyuma tugufasha dusubize najya amabati kunzu kugira nkaho ukika umusara no munsi murakoze ugasubira kubifuri ntuzomba zaze ko nakubwiye kugira ingaruka ego nyakubahwa agronome nukuri ibyo bintu mumbwiye nanje muko mugoba munamfashe mu makaro nanje n'umugore naba mufashe urabyumva nukuri kwa Mungu naje nzofa ndayica agatondo n'umurango nijoro hama rero n'inyoni z'abayanzari zumva yuko nukuri dushima ikobeko tuzoba nukuri tugize ikima nega nyakubahwa agronome kugira ngo aka gace kacu ko mu bayanzari twimbure neza uduhanuye gutega yemwe twese hamwe tukingira isi ndimwa mu gushima ikobeko